bakunzi bisamirizi y'umuvyeyi wacu Bikira Maria, ijwi ry'Imana iwanyu, ijwi ry'Imana iwacu. Muri kumwe na Patiri Jules Kubwimana muri diocese nkuru ya Bujumbura. Kaze dusangirire hamwe kuzirikana ibisomwa vy'ijambo ry'Imana ry'uyu munsi wa gatandatu w'indwi ya 19 mu gihe gisanzwe. Ibisomwa tubisanga igisomwa ca mbere mu gitabo ca Yozuwe kigabane ca 24 akarongo ka 14 gushika ku 29. Izaburi ni izaburi ya 15. Inkuru nziza nayo tuyisanga mu nkuru nziza yanditswe na Matayo Mweranda kigabane ca 19 akarongo ka 13 gushika kwa 15. Yaga Mukama umusavyi wawe aguteze yompi, kuko ijambo ryawe n'urumuri rw'ibirenge vyanje n'umuco w'inzira yanje. Ivyo dusoma mu gitabo ca Yozuwe. Muri irya minsi Yozuwe yakoranije imiryango yose y'Abanyisirayeli i Sikemi, arababwira ati: nimwubahe Umukama, mumukorere mu butungane mutagira gahemo, nimukureho za mana ba sokuru banyu bakoreye hakurya rya rwa ruzi rwa Efurati no mu Misiri. Umukama aba ari we mukorera. Ariko nimwabona bibabangamiye gukorera Umukama, uyu munsi nimwitorere uwo muzokorera. Hitamwo za mana ba sogokuruza bakorera hakurya ya rwa ruzi rwa Efurati, canke imana z'Abamoriti bene iki gihugu murimwo. Jewe n'abo mu rugo rwanje tuzokwama tugendanira Umukama. Abantu baramwishura bati: twopfuma dupfa hako duheba Umukama ngo dukorere izindi mana. Umukama Imana yacu niwe yadukuye mu gihugu ca Misiri, twe n'abasokuruza aho twari tugorewe mu buja. Niwe yakoze ibitangaza imbere yacu, niwe yadukingiye mu nzira yose twazananye no mu mahanga twaciyemwo. Na twebwe nyene tuzogendanira Umukama, kuko ari we Mana yacu. Araheza Yozuwe abarira ishengero ry'abantu ati: ntimushobora gukorera Umukama, kuko ari Imana nyeranda, akaba Imana y'ishari itazobarekurira ibicumuro vyanyu n'ivyaha vyanyu. Nimwaheba Umukama ngo mukorere imana z'abanyamahanga, azohindukira nawe abagirire nabi, abarandure mbere naho yari yarabagiriye neza. Ishengero ryishura Yozuwe riti: haba namba, Umukama niwe dushaka gukorera. Yozuwe arababwira ati: nimwebwe mwibereye ivyagirije ivyuko mwitoreye Umukama ngo mumukorere. Nabo bati: turabaye ivyagirije koko. Yozuwe nawe ati: none rero nimukure za mana z'abanyamahanga zikiri hagati yanyu, kandi nimugarurire imitima yanyu ku Mukama Imana y'Isirayeli. Ishengero ryishura Yozuwe riti: Umukama Imana yacu niwe dushaka gukorera, ijwi ryiwe niryo dushaka kumvira. Kuri uwo munsi nyene Yozuwe agirira abantu insezerano, arabashingira amabwirizwa n'amateka aho nyene i Sikemi. Yozuwe yandika ayo majambo mu gitabo c'amabwirizwa y'Imana. Araheza afata ikibuye kinini agishinga aho nyene, abwira ishengero ryose ati: raba iki kibuye kitubereye icagiriji, kuko cumvise amajambo yose Umukama atubariye. Kizobabera noneho icagiriji kibatesha kwihakana Imana yanyu. Hanyuma Yozuwe asezera abantu, umwe wese asubira mu itongo yarazwe. Ivyo vyose birangiye, Yozuwe mwene Nuni umusavyi w'Umukama arahwera. Yari amaze imyaka 110. Iryo ni ijambo ry'Imana. Imana niyo inezereza ikampimbara. Imana ni inezereza ikampimbara. Nunzigame Mukama, kuko ari wewe mahungiro yanje. Nabwiye Umukama nti: ni wewe Mukama wanje. Mukama ni wewe ntoranwa yanje, ni wewe ruhara rwanje, ni wewe natoranye
iragi ryanje. Imana ninezereza ikampimbara. Mpezagira umukama we muhanuzi wanje, kandi mwijoro hari ico umutima umbarira. Mpoza umukama imbere yanje, kuri ico simpengeshanya, kandi ko asanzwe ari buryo bwanje sintirimuka. Imana ninezereza ikampimbara. Uzondangira inzira y'ubuzima, imbere yawe agahimbare ni kose, iburyo bwawe akanyamuneza kazokwamaho imyaka yose. Imana ninezereza ikampimbara. Ivyo dusoma mu nkuru nziza dushikirizwa na Matayo mweranda. Muri iya minsi baraheza bamuzanira utwana ngo atwubikeko ibiganza kandi ngo adusabire, ariko abigishwa baratwamira. Yezu nawe avuga ati, reke uto twana ntaco mutubuza kuza iwanje, kuko ubwami bw'ijuru ari ubw'abameze nkatwo. Ahejeje kubika ibiganza kuri nyatwana acava aho hantu. Dushemeze ijambo ry'Imana. Bakunzi b'Imana, iyi nkuru nziza twumvise ni ngufi, ariko irimwo inyigisho ikomeye Yezu ashatse kuduha. Kuri aba bigishwa vyananiye kwakira urwamo rw'aba bana abavyeyi bazaniye Yezu ngo abahezagire mu kububikako ibiganza, bagaheza bakabamira. Yezu yeretse abemera bose ko mu myitwarariko y'ivyo dukora tutoreka ngo bidutwara umwanya wose 100%, kuko dushobora gusanga twabuze ikibanza n'umwanya w'Imana, gutyo tugasanga twahushije icari nkenerwa. Umwana kuri Yezu niwe mwigishwa w'ukuri. Mu kigabane ca 18 c'inkuru nziza dushikirizwa na Matayo, Yezu yari yabwiye abigishwa biwe ko babwirizwa kumera nk'abana bato kugira ngo bashobore kwinjira mu bwami bw'ijuru. None rero bavukanyi bakunzi b'Imana, dutangure rero ubu kugerageza kubwinjiramwo. Kugira ngo tubishobore dusabwa kumera nk'abana bato, no kuvuga kubanza gukura mu mitima yacu uko gushaka kwama tuja hejuru y'abandi. Yezu ntavuze ko tuba ibitazi, mugabo ko tumera nk'abana. Umwana azi ko ari muto, ari magara make, ataco yishoboje, atagishobojwe n'umuvyeyi. Uwicisha bugufi akamera nk'abana niwe ari n'agaciro mu maso ya Data. Yezu mu kubibikako ibiganza yabujuje umuhezagiro wa Data. Reka uto twana tunyegere, kuko abo Data yampaye bose bazonyegera. Bavukanyi bakunzi b'Imana, ikatikisimu ya Eklezia Katolika iratwigisha ko muri ubwo bubasha bwa mutima abana b'Imana ariho bashobora kwama ivyamwa. Uwadushize rero ku muzabibu nyawo niwe azotuma twama ivyamwa vya mutima, ari vy'urukundo, akanyamuneza, amahoro, ukwiyumanganya, ubukundanyi, ubuntu, ukwemera, ubutekereji n'ukwigumya, nk'uko Pawulo mweranda bitwibutsa mikete yandikiye Abanyagalati kigabane ca 5. Mutima rero niwe buzima bwacu. Twihevye twebwe nyene ku bwa Kristu, mutima zoheza arangure igikorwa ciwe muri twebwe. Ufatiye ku muryango, igikorwa ca mbere no kwakira umwana nk'ingabirano y'Imana, kuko nk'umuntu umwana arimwo umuhezagiro. Yezu ati, uwakira neza kana gato ku bwanje nije aba yakiriye. Icubahiro dufitiye Yezu wenyene kibwirizwa gutuma duhindura inyifato imbere y'ubuzima bwa kiremwa muntu, na cane cane
imbere y'ubuzima bw'umwana acibungenzwe. Ivyo bikaduhamagarira kugwanya ivyiyumviro vyo gukorora inda, ukunigira mu menshi abana bavutse, canke kugira ubushakashatsi ku bana basamwe, kuko abo bana baheza bagaca bacika nk'ibikoresho. Ica kabiri no gukomeza indero y'abana. Mu nyigisho y'Eklezia iraba ivy'indero, inemere ya mbere bagira bati ihangiro ry'indero nyayo y'abana nirituma baba abantu babushitse, abantu b'ubuntu bihambirira ku ciza, bagaheza bakazoba kirumara mu kwitangira abandi bamaze gukura. Tubwirizwa rero gufasha abana n'urwaruka gukomeza ingoga bafise inyifato nziza n'ubwenge bwabo ngo bibashikane kwiyumvamwo uruhara rwabo ngaha kw'isi. Duhamagarirwa kandi kubaha indero mu vyerekeye ubuzima ndangagitsina nk'ikintu ngombwa kugira ngo babe mu rukundo rutababoha, urukundo nyago, kandi tubakingire inyigisho zibasambura zama zica ku maradiyo, ku mateleviziyo, mbere no ku mbuga ngurukanabumenyi. Iyo ndero tubaha ibategurira kuzoba mu muhamagaro wabo neza, ntibite mu rudubi ngo bitume bama biyagiriza. Bavukanyi bakunzi b'Imana, dusabe Mana rukundo rwuzuye, umwana wawe yaraduhishuriye ku bwami bwawe ari ubw'abameze nk'abana bato barangwa no kwizigira. Urakunda bato n'abitonda. Randura muri twebwe umutima wikuririza, wishira hejuru, utwuzuzemwo umutima w'abana. Twuzuze mutima wawe, niho tuzogamburuka ishaka ryawe mu gukorera bene wacu. Iteka icubahiro n'ubuninahazwa bibi vyawe Mana, ubu no mu myaka yose. Amen. Nimwumvirize ijwi ryanje, nzobimba